baza ko ari mwe mukomya amashi kugira ntibazosubire kubita utubebi. Pawulo rero arahanura aba bantu b'i Kolosayi, arababwira ngo nibiherere mu gushaza gusa, nibiherere mu gutsiba imishatsi gusa, nibiherere mu kwambara izahabu gusa, nibiherere mu kwambara uturato twiza gusa, nibiherere mu kwambara impuzu nziza gusa, ariko mugamburukire abagabo banyu. N'abakera barashaza, basara batwitangiye imbere barashaza, ariko kandi bakagamburukira abagabo babo, bakibuka ko arabami, bakibuka ko aribo baganje mu muryango. Sara ngo akita umugabo wiwe ngo mwami wanje, ashaka kumwita ko ari we mwami w'urugo. Rero aba bakenyezi bakera batubera karorero, kandi kugira ngo tugamburukire abagore bagamburukire abagabo babo, nagiye ndababwire ngo nta gwitwazo. Igituma mvuze ngo nta gwitwazo, ibyo kuvuga ngo urumva ngo nawe nagiye kwigira ku mugore yitwa Abigayili. Abigayili yari afise umugabo w'igipfu, ariko yaramwubaha akamugamburukira, kandi yarabizi ko afise umugabo w'igipfu, n'abantu bari babizi ko afise umugabo w'ikigoryi yimana. Urumva urukundo je nibaza ko ntayagira namwe, kuko urukundo, umugabo afise urukundo akunda umugore, burya rwa rukundo nigo ahako n'abandi. Rero ariko Abigayili yarafise umugabo w'ikigoryi w'igipfu, bibiri bivuga ngo w'igipfu w'ikijuju, ngo niryo ryari izina ryiwe, ariko yaramwubaha. Ntiyashobora gukora ibintu apfuye guhuruduka n'amanyama. Ibi navyigiye mu gihe Dawidi aho yaza gusaba ibyo kujya tumya abahungu b'abasoda bari kumwe, akabibima. Abigayili amaze gushika bakamubwira amakuru yuko yabibimye, Abigayili ntiyaciye ashuha ngo atangure kumutuka ngo we ni kumeze, we uri kigoryi, we uri imana, ibi bintu yarinumiye. Aranuma ahubwo cyakora mwibanga nk'umugore w'umunyabwenge. Wewe ibyo umugabo byamunaniye, arabona ati burya no bikora ntiriwe ndakoma induru. Aca arategura ubwo bugari ba Dawidi bari bakeneye, arategura inyama mu mutekano ntangere, atiriwe akoma induru. Hanyuma abiha abahungu biwe, barajana barabashira amashitsi imbere y'umwami Dawidi. Ico yakoze, yashitse apfukama asaba imbabazi mu gishingo c'umugabo wiwe. Ya wundi ari kuvuga ati rujya rugabo niko ruri, rumva n'urubono n'ibindi byinshi cyane, n'ibindi byinshi akabivuga. Ariko yaraciye bugufi, aramusaba imbabazi, aramubwira ati urumva niko ari n'izina ryiwe niko riri, aciye bugufi. Ibyo bituma umuryango wa Nabali, umuryango wa Abigayili nyene uharirwa, ubabarirwa, kuko Dawidi yari yarahiye ngo nta zina muhungu asiga. Mu yandi majambo avuze ko atamuhungu asiga, yaragiye guhonya umuryango. Ariko umuryango ucurarokogwa biciye muri uyu mugore w'umunyabwenge yubaha, yagamburukira umugabo naho yarazi ko ari yepfu. Ushobora kugira ugwitwaza ati yamara Abigayili azodutsindisha. Kandi burya rega na Sara azodutsindisha data wanje, kuko na Sara burya Aburahamu nawe yarafise utundi twiwe tumugora, ariko urumva barabubaha bakabagamburukira nubwo byari bimeze uko. Rero bagore, inshingano yacu ni ukugamburuka. Umuntu abimenye ko ari ukugamburuka, biguma cyangwa byoroha ni ukugamburuka. Kandi burya umuntu amenye icyo agejwe gukora akagikora, ni ukuri n'Imana iragushigikira ugasanga ibintu bigenze neza. Kandi icyo dutegerezwa gukora turakizi, ni ikinyene twabwiwe, tugamburukire abagabo, umuntu wese agamburukire umugabo wiwe. Ariko nubwo biruko hagati y'abubakanye, uku kugamburuka gutegerezwa kuba magiriranire, gutegerezwa guca kuba reciproke. Nkuko nitwashika kuri wa mugabo nawe nyene gwa rukundo rutegerezwa kuba reciproke, kuko nk'ubu umugore agamburukiye umugabo ntiyakira uko kugamburuka.
bishikira kwibuye ntacyo bimubwira, ukadusanga hariho ikitagenda neza, ukadusanga nyene uyu mugore naho yogerageza ashiramo ingufu nyinshi, ariko naho nyene usanga umugabo atavyakiriye bikagenda nabi. Rero bitegeza kuba amagiriranire, umugabo kukugamburuka k'umugore kukumwubaha akakwakira. Hanyuma umugabo nawe yarasabwe, Pawulo aravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura. Bisigura ngo n'abagabo bari bakwiye kwigura abagore, kuko yatanze akarorero aravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo nawe yarakunze ishengero gushikaho aryigura. Mu yandi majambo, abagabo mukunda abagore banyu, mubagirire urukundo rwogeraho woja no mu kibanza ciwe. Sindabizi aho ko sindabizi kweri, mugabo yaragereranije ngo yarakunze ishengero araryigura. Ubwo murumva ko ari urukundo rukomeye, urukundo rudasanzwe rwo kwigura abantu bawe. Umugabo rero ngo nawe yarakwiye gukunda umugore wiwe nkuko Kristo, mvuze ngo nkuko Kristo yakunze ishengero akaryigura. Abagabo nabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo, niko umurongo wa 28 uvuga, nk'imibiri yabo bwite. Uwukunda umugore wiwe aba yikunda, uwukunda umugore wiwe aba yikunda. Mu majambo make nagiye gutahura yuko nk'abagabo bakubitana baba beko barikubita, baba bariko barikubita. Urumva yarakwiye gukunda umugore nk'ukunda umubiri wiwe bwite, kuko amukubisa bariko arikubita, kuko ata muntu yigeze kwanka umubiri wiwe, ariko arawubungabunga arawugaburira akawubungabunga nkuko Kristo nawe agirira ishengero. Abagabo aha bica byumvikana yuko ari mwebwe, aha niho haserukira yuko ratio ibazwa. Abagabo bategeza kugaburira umubiri, mu yandi majambo bategeza kugaburira abo mu rugo, niho nyene biserukira. Kumbure mwabyumvikanye, iyo ratio igatanga umugore ni sawa. Mugabo aha niho Pawulo yabiseruriye, kuko ata muntu yigeze kwanga umubiri wiwe, ariko arawugaburira akawubungabunga. Kuwubungabunga rero no kuwubungabunga nyene, wawugaburiye urawubungabunga, hamwe agwaye ukamuvuza, ego ntiwipfuza icyo mugirira nabi, nyene aho uzoba uri kurawubungabunga. Hanyuma aha yari yakarabyandikira Abanyefeso, yandikiye Abikolosayi nabo yababwiye ngo bagabo mukunda abagore banyu ntimubabere umururazi. Umururazi murawuzi? Umururazi n'ibintu nyene birura. Yarababwiye ngo mubakunde ntimubabere umururazi. Hamwe umuntu yumva ajiginyuwe nyene canke abihiwe kubera ibyo umugabo ari karakora, ariko musabwa gukunda abagore banyu. Ibyo kubabera umururazi ntibirimo, kandi ibyo tuma mubabera umururazi n'ibintu bitandukanye umuntu akora bitari vyiza, adashima, bimubabaza, bimuzibura mu mutima. Ibyo nivyo mururazi Pawulo yari karavuga. Nimubabera umururazi ngo mukora ibyo banka, mukora ibyo badakunda, mukora ibyo badashima. Petero nawe mu kwandika yavuze ngo namwe bagabo nuko mubahane n'abagore banyu nk'abazi bibereye ibyo gukora ibyo ari byo, kuko ari nk'imbombovu zidahwanije namwe inkomezi, kandi mubahe icubahiro. Aha ndahaca kwa karongo, kandi mubahe icubahiro, kuko nabo arabaraganwa namwe ubuntu bw'ubugingo, kugira ngo gusenga kwanyu nikugira ikigutesha. Aya majambo arakomeye cyane. Nagiye mu majambo make nagiye gusanga iyo umugabo adashikije iyi nshingano yiwe yo gukunda umugore wiwe
akamenya ko badahuje inkomezi, ikigeretse kuri ibyo akamuha icubahiro. Mu yandi majambo bituma babaho nabi, bikatubuza no gusenga, mu yandi majambo ni washitse inshingano yawe nk'umugabo mu rugo, uzoba uri kurigirira neza na wewe, kuko uzosanga bigufashije kuronka n'akaryo ko gusenga, kuko utamukunze havyuka ikintu hagati yanyu. Imanza jewe hariho imanza amaze iminsi nca, nanje burya ndaca imanza naho nakora mu bushikiranganje bwo guca imanza bwa bundi. Hari imanza amaze iminsi nca zagiye kuntangaza, n'abagore bagumye baza kwitwara ko abagabo batabakunda. Hanyuma nkamubaza, none buryo ubona gute ko atagukunda? Nankunda na gatoya. Ni ubibonera he? Aho ndabibonera no mu bantu nashobora kumvuga, no mu bantu ndamukurikira ageze ku kilometero. Hanyuma hari igihe ngenda no kumwongorera ikintu cyankenegwa turi mu bantu, ukazubona agata amaboko turi mu bantu, ati noneho yovuga kwa nkunda. Si ibyo gusa, burya ntaba namuhaye icubahiro. Burya nico gituma abarundi bavuze ngo umugore n'umutambukanyi. Ibi byo kugendera ku kilometero kandi hari abagabo bigora, ukadusanga ageze hariya. Burya nanjye nahora ngenda ndavuga nti mbega ugiye. Hanyuma agaca hindukira ngo afete ngo niyumvire ngo ndacari muri rya poli. Wamenyere kwehera wenyene, none warugiye. Urumva ugasanga yirutse yagiye aha agacambira ngo nari ndavyibagiye, usanga bagiye. Oya, niwibuke ko hari mutambukane. Erega kijya nagira ndababwire ngo kijya umengo ni gito, ariko murumva ko umugore aboneramwo kumukunda, yitwa umutambukanye. Hari n'abandi batinya kujana nabo mu manza, ukamengo kujana mu manza ni ibintu biteye isoni. Emera mujane kuko yitwa umutambukanye, umuha icubahiro. Nimba ari icaje kukubwira iki kintu ubwo rubanza nyene nariko ndaca, uyu mumama yaragiciye kwa karonga ati ibaze kugenda ati naho tuba turi muhira nkamwongorera ikintu ubona taye amaboko we none ata yovuga yuko ankunda, ndamubwira ikintu agata amaboko. Urumva babibonera ku tuntu twinshi. Rero mubahe icubahiro mu bantu, abakenyezi mubahe icubahiro. Burya kumwambika neza ubu muhaye icubahiro, kujana nawe mu rubanza mukajana mukayaga ubu muhaye icubahiro. Nuko rero ibyo mubikore mu ntumbero yo kugira ngo gusenga kwanyu ntikugira ukigutesha, kuko bazobatesha gusenga. N'uyu n'aba bariko baraza bitwara, nukuri ibyo gusenga byari byatanguye kugira ikibitesha, kubera umugore yamaze kubona ko umugabo wiwe atamukunda. Rero umuntu wese yoshitsa inshingano yiwe byo bavyiza. N'uru rukundo rero ngaruke mvuge ngo ni magiriranire. Bagore nimba abagabo babakunze ugo rukundo mugwakire, bibe magiriranire, bibe reciproke. Umugabo atanga urukundo, umugore agwakire. Hanyuma ahandi naho habonekera urukundo ni muri ya majambo nyene abaririmbyi banayaturirimbiye. Urukundo ruragaragarira, utamwihanganira ntuzovuga ngo uramukunda, kuko urukundo rurihangana. Urukundo ntirugira ishari. Niba mugirira ishari ku kantu kose, bimwe byo kumwikeka ku kantu nibiki, ariho uwikeka umuntu nata ninyoni naho ibigurutsa akikeka ngo ngira ngo yaramukije byagenze uko. Urukundo ntirugira ishari. Urukundo rugira neza, azobibona ko umukunda ni wazura mugirira neza, umukorera ibyiza. N'agakado baba bagakeneye, n'agakado n'udukado baba dukeneye, natwe nyene muze muratubaha. Navyo nyene biragaragaza ko mubakunda, kuko muri izo manza niko ndababwira, muri izo manza uwo mugore yavuze ati no kubesha ngo ndaheruka ikado y'umugabo wanje, ngo ambwira ngo urafise amahero urimeye,
ngo kandi agakado kaba karyoshe cyangwa namwe mugira uko nyene ngo urafise amahera urimenya agakado baba bagakeneye kugira ngo babone yuko by'ukuri mukibiyumvirako mukigaragaza urwo rukundo. Urukundo nirukora ibiteye isoni. Nimba ukunda umugore wawe niwoza gukora ibiteye isoni ngo urenge ibigo umusize muhira. Hari n'abarenga ibigo bakabirenga baja guhitana utwana tw'imyaka 6. Ibyo nivyo biharawe imyaka 10. Ibyo nivyo biharawe. Urukundo nirukora ibiteye isoni. Ibyo nta mugabo akunda umugore wiwe yovyubahuka, yokumva nyene ko ari kizira, akumva nyene ko ari ibintu atokora kubera urukundo afitiye umugore wiwe. Ariko vyama vyabaye. Urukundo nirurondera ivyarwo bimwe byo kwihaka brochette wewe wenyene, umugore ataronse imisi yose wiha wenyene. Ariko urukundo aho ruri avuga ngo tujane tuje gusangira. Ariko sinzi ko ariko vyama bigenda aho umuntu aca yimenya ari hano, aca yimenya ko yama yisobokana kujya ku kabrochette, urondera guha wewe nyene kunezerwa ku kabrochette burya n'urya mugore ukunda yaragakeneye. Urukundo ntigwiciraho. Ni bimwe ngo umuntu yakoze agakosa, hari akantu yakoze urumva umuntu agacagira ishavu giciraho, mbere genda mbere sohoka ibibando gukubita, ugasanga umuntu aciyatwagwa n'ishavu. Urukundo ntigwiciraho, ntigwiyumvira ikibi ku bantu. Nta mugabo akunda umugore yo kwiyumvira ikibi ku mugore wiwe, vice versa. Nta n'umugore akunda umugabo yo kwiyumvira ikibi ku mugabo wiwe. Ariko hari abagira imigambi yo kubacumita, babacumitira mu byumba. Hariho n'ababanigura bakabanigurira mu byumba. Numvise n'intahe y'umuntu umugabo yagwaye ati ndatomboye ashaka kumuhohosha, acamushira koreye kugira ngo mugabo acarakanguka ati mugabo nibambaza ukuntu yapfuye. Ndabisigura gute carayikura. Urukundo nigwiyumvira ikibi ku bandi, na wo kwiyumvira ikibi kuri mugenzi we azi ko amukunda. Noneho byoza gute nivyokunda? Burya abavyiyumvira babikora, urukundo ruba rwaramaze kuvaho, ruba rwarakuweho. Urukundo nirunezererwa ukugabitanya kw'abandi ngo umugore agwe mu makosa cyangwa umugabo ngo uwundi anezerwe, habanamba. Urukundo runezeranwa n'ukuri. Urukundo rurenza ko muri byose, rurenza ko abarundi bavuze ngo ntazibana zitakubitana amahembe. Umusa gukubisa ihembe ukarenza ko kuko hari urukundo rurenza ko gwizera byose ukanamwizera. Burya umugabo n'umugore iyo batizerana naho nyene burya haba urukundo rwarakuweho.